What's up today? Ubone ko muri WhatsApp day uno munsi tuzoganira ku kintu gikomeye cyane neza neza uzavuga ati mbega birakwiye yuko umukunzi wawe aba umugenzi bwite cyangwa se umugenzi wo hafi n'inshuti yawe magara. Iyo tuvuze inshuti yawe magara ni wa mugenzi wawe wo hafi cyangwa se rero wa mugenzi ushobora kubwira buri kintu cyose. Bigera ko umukunzi wawe ashobora kuba inshuti magara n'uwo muntu. Ibi rero ni ibintu buri muntu wese ashobora kwiyumvira ndetse akibaza ati mbega birakwiye yuko umuntu ashobora kuba inshuti magara n'uyu. Nka Greta wewe wumva yuko bikwiye kugenda gute? Mu by'ukuri wewe boba bagenzi canke vuga ati oya oya nibikunda kubera ko umugenzi wanje ashobora kuba sinovyifuza ko aba inshuti n'umusheri wanje n'umukunzi wanje kubera ko akenshi ivyo bintu birangira nabi birangira ahubwo bagiraniye ubugenzi cane kugusumba wewe mwari mubufitaniye ubwa mbere ugasanga birangiye bobo ari bo bagiraniye ubugenzi bukomeye cyane wowe kugusumba. Kenshi niko bikunze kugenda mugabo hari naho bidagenda uko gasangana ubugenzi ariko bisanzwe ariko akenshi mu byo dukunze kubona nuko bigenda. Bane baje mwarakoze n'amatohoza. Twarakoze amatohoza niko birabaho niko tubibona. Ego niko mubibona ahubwo nkaca nibaza kuri wewe bayumvisha yuko ari iyihe mpamvu vyogenda nkuko cyangwa se niyihe mpamvu yoba ikibitera ngo abe yoca kwibagira hama bakaca baba abagenzi birenze n'uwo mugenzi wawe. Impamvu yo kukwibagira urumva ko baba babaye abagenzi na wa mugenzi wawe wundi. Rero ubwo bugenzi bwabo ashobora gusanga peut-être hari ibintu amusanzemo wowe ataronke wawe canke atakubonamwo agasanga arahinduye ibintu atabona iwawe ni byinshi akenyene mbire ibintu atabona iwawe uwe mingo je nawe turakundanye mugo urumva hari uwundi mugenzi wawe turabagenzi nanje kandi twamenyanye kubera wewe rero nitwaba abagenzi cane n'uwo nitwagiranira ubugenzi burenze na wa mugenzi wawe ushobora gusanga hari ibintu jewe ndiko ndamubonamwo wowe utagira. Greta ivyo bintu ni bihe ugati shaka guca nsanga nk'akarorero nkubu nkamubonamwo iki canke iki bigatuma avuga ati kubera kino kintu rero ntakibona iwawe bibaye impamvu yuko je nawe bihera hama nkibera hamwe n'uwo mugenzi wiwe. Akarero kari hafi cyane ushobora gusanga uwo mugenzi wawe ashobora kunyitaho birenze wowe uko bikora akagusumbya kukuganiriza aranganiriza aramenya buri kimwe canje aranyitayeho dimo aramenya amakuru yanje n'umuganiriza nka n'umuha umwanya nkande none umva n'umugenzi wawe hanyuma simba nzi kimuzanye hari igihe nyene urumva abashaka ko tuganira bisanzwe hari n'igihe rero biba birebire mugo urumva no kumuha umwanya birenze urumva naho nyene harimo amakosa gato ariko hari igihe umuntu abyisangamo. Urazi yani mimi tukubaliani hapo juu yani mimi kishamua we urafiki na mpenzi wangu si sawa. Hari ukuntu usanga rero jewe nakwemere kabisa mu bagenzi lakini inatakiwa uzingatie mipaka. Yani unajua hapa mimi siwezi zidi hapa na hapa, yani mimi rafiki yao si sawa. Ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo yani niwaingilie maishani sijui nini eti nimujulie hali umeamukaje guy iyo haikuhusu wewe menya erega n'ubundi niko byari bikwiye kugenda mugabo hari igihe usanga nyene ayo makosa yabaye. Mvize ndakwereke ntabwo biba bikwiye wanashaka yuko umuntu yoshavura ngo bagirani ubugenzi burenze n'umukobwa wanje like n'umukobwa dukundana
ngo reka bice bituma ngo kanaka ndamuheba cyangwa se sinovyemera ngo nze ndabireka shobora uramureka je no mureka kubera yuko kumureka amahitamo wewe azokora muri kiriya gihe ni we cause even when ntomureka bobugiranira cause ntabwo ari ikanzu nambaye unosha mvuga ngo yoyo ndayigumya ndayishe kuri portemante sawa ntabwo ari intuzi ikintu cyo cyose cyo kuvuga ati ari telefone muzuma ndayifise n'umuntu kandi yiyunguruza ntabwo bamuri kumwe umunsi ashobora guhera mutabonanye ibiri ubuzi kabari hemwe mu masaha yose y'umunsi ariko byiza yaramaze no kuba ari umukunzi wawe irabirasaba amenyane n'abagenzi bawe si sawa kandi ubwo batokureka yuko bazinanye bashobora kumenyana mu bundi buryo cyangwa ubundi rero impamvu ngiza kukureka rero mukamenyana ahubwo ukuntu uzokwitwara nibyo bizonyereka urukundo ahantu rugera apana je kungunze nongereze urukundo rakwiteho birenze kuko niba twemeranya yuko umuntu yotwara uwundi ngo kubera ngo yamwitayeho cyose umuntu yova ku wundi kubera ko umugenzi we yamwitayeho uwo yonakuva ko kubera yuko bakenye muri mu rugo si sawa na karorero kamwe natanze muri byinshi arashaka kuba n'ubundi harashaka kuba n'utundi twinshi ico kintu cyose rero coza wa munsi yakwemera ko mukundana yarabona yuko mu by'ukuri agukunda bizaco bisigura yuko a day yemeye yuko mwebwe muja mu rukundo yaravuga ati reka mbe ndabanye n'uyu mbe ndagumanye n'uyu anytime I can move no ugenda nkironkera ubundi niko yarabaye mugabo bwati je uyu nubwo ubunyere byose bishika kanterinda no cambana nawe kandi takwicuza guhari uwo muntu ntavyo yokora ngo abo umugenzi n'umugenzi wawe birenze avuge ngo yamwitayeho waciye kwibagira bitume wumva yuko umenga ntiwo mureka uramureka ahubwo nivyo bizokwereka the way azogira iki azokwitwara cyangwa se cyo bizobe bisuguye kubana nawe cyese kumugira mu rukundo rwawe erega oya ukiri ngaho nyene uko biri kose ibyo uvuze birumvikana ako nanje je uko ndavyumva ku bwanje sino byemera yo bikora atambaje ntabizi uravyumva ngira tuko turatahorana yo bikora je ntabizi ako jewe ari ku bwanje ntavyo yokora ngo abo umugenzi donc shari wanje abo umugenzi bagirana ubugenzi n'umugenzi wanje rero mu gihe yabihisemwo wewe ashobora kubikora rega je ntabizi reka bikore kandi je ntabizi hanyuma nanje birashobora kumfasha kumenya nanje umuntu turi kumwe wariwe okay nkuko nawe wavuze uti reka yobikora hanyuma bikamfasha kumenya umuntu turi kumwe wariwe mukafasha umva awe wacagira amahitamwo yiwe rero umugabo jewe yopfuma bikora atambaje kubera ko uko biri kose umuntu ukunda uramupfuhira ariko rero tukiri ngaho onye sinda guciriyemo umbwiye ngo bizoca bigufasha kwereka uwo ari we numva amakano ko k'icizere kike ya manque de confiance y'uwo muntu muri kumwe ko uvuga ati shiri wanje ndamuzi yani amenyanye na Armela so ginduku swat you have a draga Armela cyangwa se Armela you have a draga shiri wanje si sawa muri icyo gihe wowe wifitiye icyizere gike kuri abo bantu mbega muri icyo gihe niba bafitiye icyizere uvuga ati nta kibazo je shiri wanje ndamuzi ndarankunda jewe maybe ntavyo yokora akamena ndabizi ntiyo bikora mugabo even when bo bikora wumve even when bo bikora nubwo bo bikora nabana b'abantu ego ariko ego nyene n'abana b'abantu ntibisigura ko ntabafitiye icizere urakibafitiye ni sawa ndakibafitiye mugabo kubera ko ari abana b'abantu ubwo bugenzi bushobora kuvamwo ibindi bintu ushobora gutangura abana ashaka nabo nyene atavyo bashaka ivyo bintu atantumbero yavyo bafise mugabo kubera ko nyene turi abana b'abantu bikazoza biraza buke uko buke ni wowe bizana nene bemera ko ari abantu dufise umutima mwiza dufise n'ingeso nziza tudashobora kubangikanya abantu
ibyo ndabyemera turiho yego bari none oya none nawe urimo we mvuze turiho uca uvuga bariho saba urumva muri ico gihe niba hari habo bantu tumeze uko none wumva yuko je mbaye umugenzi n'umugenzi wawe si je menya aho nakwiye kugeza kuri uwo muntu ko nzi ko afise uwundi yego encore uyu muntu navyo byopfuma akaba ari uwundi atari uwo muzinanye akaba ari umuntu nja kugucinya kuguca kwinyuma ahubwo uyu wewe nubwo uza kungerageza kumwe kwa Derira si uyu mugenzi wawe nubwo uza kungerageza kumwe kwa Derira sinemera bibaje rero gusumba yari umugenzi wawe urabyumva uwo muhungu cyangwa se uwo mukobwa abigize uko ku mugenzi w'umukunzi wiwe aba yashyizemwo ubwenge bukeya sivyo byopfuma ekabase mubikore tubikore ku bandi bo kuba muri kumwe apana niyo ndabwira yuko je sinobabuza ko muba bagenzi mugo uramutse ubikoze ku mugenzi wanje none uba wumva gute ku bandi ho abo ntazi bobo ziba ari ingorane so mugo ku mugenzi wanje tumukanyirobeka ko avuga ati ntavyo nokora navyo ibugenzi ni vipi safi meze neza ni sawa tukabona tukanavugana hari abahungu twimereye nk'uku abagenzi b'abakobwa bacu dukundana tuvugana ari uko duhuye bari kumwe n'abo bakobwa gusa abakobwa batari kumwe n'uwo mugere tukavuga ati we erega wowe ubikora uko bisigura ngo warakize waravuyeyo uri umuntu mwiza cyane ko ari gushaka guhura tawuni ukamuramutse vipi umeze neza hari abandi rero batabikora uko butavyumva baguma bayaga batera inkuru kuri telefone ugasanga baguma batera inkuru rero iyo batanguye kuguma bayaga uca uvyumva nyene biva ngaho kuburyo uvuga yuko rero uca mukunda bivuye ngaho oya bon umva ni ibintu vyizana mingo birizana uko biri kose urukundo umuntu uwo ari we wese agwisangamo yego umuntu uwo ari we wese rero agwisangamo rero bivanye n'ibiyago petetre mugiriranira bishobora kuvamo ibindi bintu ni hatari sana nize yuko akone ko atwumviriza bashobora kuba bafite icyo bashobora kubivuga ko muri commentaire bashobora kugira icyo bavuze ko ariko rero kandi banumva buri muntu wese afite amahitamo yiwe cyangwa se n'uwo muntu wa muri kumwe niba akwiye kugira urwo rukundo aba agufitiye.